mazina nitwa Ndayishimiye Aroni, nkaba ndi umukuru w'urwaruka kw'ishengero ryo mu Kinani, ku mutumba wa Dondi muri zone ya Musigati, ikomine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura. Muri rusangi urwaruka dusanzwe turongoye kuri ishengero ryacu ryo mu Kinani rumeze neza cyane. Kuvuga ikintu gishasha dufise mu rwaruka rwacu rwaha mu Kinani, n'urwaruka rukunda ibikorwa, haba ibikorwa byo kwiteza imbere canke ibikorwa byo mu murimo wa Kristo bifashe neza cyane. N'urwaruka rukunda gukora kandi ruteye imbere cyane no mu bintu by'impwemu. Iyo bavuze imbonakazoza y'igihugu, twebwe nk'abanyarwaruka bo mu Kinani twumva yuko ari ikintu kijanye n'iterambere, kuko imbonakazoza no kuba dufise ihangiro tuba dushaka gushikako, haba mu iterambere canke mu buryo bw'impwemu. Ishengero naho no kuvuga muri ko muraraba iyo nyubako yacu yaha mu Kinani, ni inyubako turiko turaraba yakozwe n'abantu bo hambere. Twebwe tuzi neza yuko imisi yose urwaruka ari igwo kazoza k'ishengero. Rero no kuvuga tubona yuko mw'ishengero hakiye kuba impinduka, haba mu kwagura urushengero, kuko iyo turiko turasenga udusanga abantu bamwe bari hanze bataronka aho bashobora gusengera. Rero twe turiyumvira yuko kuko urwaruka nibwo soko ry'iterambere, kuko niyo bafise amaraso agishushe. Iyo rero tuciye dushuhira mu bikorwa by'Imana, turizera neza yuko vyogenda neza cyane. Ico twokora ubwa mbere na mbere, abanyarwaruka n'abantu banezererwa igikorwa c'Imana. Rero muri uko kwagura igikorwa c'ubwami bw'Imana, hariho ibintu nk'abanyarwaruka bakunda kwisunga. Barakunda kwisunga nk'ibintu bibanezera, kuko abanyarwaruka n'abantu banezerezwa cyane n'ibintu by'ibikorane. Rero iyo tugize nk'ibikorane nk'akarorero, harabaho impinduka kw'ishengero, kuko bazana benshi kuri Kristo, hama naho abapasiteri bacu nabo bakabigisha, hama hakabaho iterambere, kuko iterambere kugira tuze turishikeko nuko tuba tufise n'abanyarwaruka benshi. Dutegerezwa rero kuraba ingene dushobora kubarondera kugira ngo dushike kwihangiro tuba twifuza. Urwaruka jewe ndarurongoye imyaka igera kuri 4, kandi urwaruka natanguye kururongora nkiri umusore. Rero ntivyanyoroheye, mugabo nagiye ndabimenyera buke buke kugera yaho nubaka. Rero ubu haheze imyaka igera kuri 4 yoboye urwaruka. Ibyiza byo kurongora urwaruka no kuvuga ni byinshi cyane, kuko harabaho ubwa mbere na mbere kwagura abagenzi, ukamenyana n'abagenzi bo hirya no hino. Turiko turaraba nk'ikintu ca mbere na mbere canejereje, naramenye intara zitari nke, kandi ndabimenyeshejwe n'ivyo byo kuyobora urwaruka. Hariho nk'ibintu bama bagira abanyarwaruka muri iye bebe, hakabaho nk'inyigisho zisanzwe zibera, tuvuge nko irubura. Rero twama tujayo tukamenyana n'abandi banyarwaruka benshi, kandi tukace tubona ishengero ryacu aho rigeze, bivanye nuko tuba tubona abandi banyarwaruka. Iyo turiko turaganira bakatubwira rero ivyo bamaze gushikako, natwe ivyo tumaze gushikako, bituma rero tuce tumenya natwe ingene dushobora gupanga kugira ngo haboneke iterambere mu rwaruka canke mw'ishengero, bivanye nuko twaciye muri ico gisata c'urwaruka. Kuko burya abanyarwaruka baratugora cyane, kuko n'abantu baba bafise amaraso ashushe. Rero urazusanga uko uriko urabapanga atariko bategerezwa kugenda. Abarundi barayamaze ngo hakuragira ngo abantu ngo oragira impene. Rero mu bisanzwe biragoye cyane, kuko abanyarwaruka n'abantu usanga bagoye cyane. Rero bisaba kubengenga ingene ushobora kubatwara mu kigogo c'Imana. Iyindi ntambamyi nayo
hari n'igihe uza usanga hariho nk'ingendo zitari nke zo kuja nk'iyo mu ntara za ruguru, gaca usanga rero nk'uburyo ntiburiko buraboneka. Iyo rero mugabo wihaye uwo murimo w'Imana uragerageza uko ushoboye kose, mugabo naho ukaraba ingene ubikora kugira ngo ubandanye ico watorewe. Kintu notera akamo ugwaruka rwo mu Kinani canke mu gihugu cose niki, nukuvuga ubwa mbere na mbere kazoza k'ishengero gahagaze kugwaruka. Ugwaruka nirwo rufise uruhara runini mw'ishengero, kuko jewe nakunda kubivuga cyane, kuko dufatiye nk'abakozi b'Imana, haba abapasiteri canke abavuga butumwa, nukuvuga bobo bafise igikorwa cyo kwigisha, mugabo abanyagwaruka kuko bifatiye ku bintu vy'indirimbo. Rero iyo bariko barabamaza ubutumwa bw'Imana cyane, bakumva dufate nk'umuziki, rero abanyeshengero canke abakristo baza baje kuraba ingene nk'indirimbo canke intambo abanyagwaruka baba bariko barakora, hama abakozi b'Imana bakacira bigisha ijambo ry'Imana bagahinduka. Rero mugabo rero igikorwa hanini cyane notera nk'abanyagwaruka bo mu Kinani canke bo mu gihugu cose niki, nukuvuga nugufatira cyane ku kintu bijanye n'iterambere n'ivyo vyimbona kazoza. Ivyo navyo dushobora kubishikako gute? Uko dushobora kubishikako ni kuba dufise ubwa mbere na mbere ico dukora, kuko kugira ngo haze habe iterambere haba mw'ishengero canke mu gihugu, kuko n'igihugu gifise ijisho, gihanga ijisho cyane ku banyagwaruka, kuko aribo bafise inguvu. Rero nukuvuga iyo abanyagwaruka bace baja hajya bakicara ntibakore ibikorwa byo kwiteza imbere, harabaho isubira nyuma haba mw'ishengero canke mu gihugu. Nukuvuga rero umunyagwaruka ategerezwa kuba afise ikintu ashobora kuba akora kimurosa amafaranga canke kwitunganiriza imigambi. Nukuvuga nk'ubu umunyagwaruka ategerezwa kuba afise ikintu aba ashobora gukora, akorora udutungwa duto duto canke akorora n'ibitungwa binini binini, canke akarima kuza aritunganiriza imigambi, kuko kugira ngo tuze dushike kwihangiro canke mu mbona kazoza nuko tuzoba dufise ivyo tuba turiko turakora. Ego natwege turabashimiye cyane, Imana ibahezagire cyane.